ingo tubane ingo tubane nk'abasokuru basasagaza urubanza atawubaga uwundi bo basangira kabisi n'agahiye batiyumvira gusasikana baca batangura kuvangurwa n'abakavamahanga bo bari bazi metero ipima amazuru iyo yari inzira yo kuzuruma ivyacu n'abacu kugira dusigare twicurikiye ehe barundi kazi abo bakokeza bahagaze ku mukaza natwe aho turi ku mikaze ngo nidusimbanire ko nk'ibisiga kandi n'imbwa zitakiryana kunsamiriza y'Uburundi ndaremesha ibiganiro bitandukanye mfashanije na bagenzanje iganiro twatumaranira ubungu tora tubona rimwe na rimwe ukazibona umeshe makuru arafunzwe agiye mu gasho nkawe bimaze mu myaka 20 nabo biramaze kugushikira mbega nimba vyaragushikiye byagenze gute canke uwo yavyaragushikiye ari mugenzi wawe canke wabonye byagenze gute mbega niye nyifato twogira kugira ngo nzi turafunga kuri ico rero ni ikintu gihambaye gose ni ikintu gihambaye cane kuko umesha makuru ashobora gukora umwuga ariko wabaje ikibazo ntibiranshikira ndacashima Imana ariko ndamaze kubona bagenzanje bapfungwa rero ni vya bindi tuvuga tuti nariko ndavuga mu ntambamye umuntu ukavuga ikintu ntikimuryohere muri ico gihe rero arashobora kwitwaza icari ashobora kwitwaza inguvu afise akavuga ati oya mundarizeyo yavuze kitanyura ariko wari gutegerezwa ahubwo guca uvuga uti hajya yabivugiye nyene reka ndabe nje kubeshuza atagukoresha inguvu nuko umesha makuru yogerageza gukurikiza akarangamutima k'umwuga nka wewe usanzwe ubona imigambi aba diaspora bariko barangura nga mu Burundi n'ukuntu basigaye bahabwa ijambo na cane muri leta mvyeyi turimwo dufise imbona kazoza 2040 2060 ati mbega ukuntu bahabwa ariko barahabwa uvuga umwanya nuvuga ijambo byo biva kuki kuko mu myaka yahera ntitwabona ko babaha umwanya nkuko bahawe uyu munsi ubu nta gihugu na kimwe kidafise ubuserukizi muri diaspora no kuvuga umurundi wese ari mu mahanga ariko aravuga ati ubu ndafise aho nca kugira ngo ijwi ryanje rishike kure naho rero mvuga nti gushinga ico mu mashinga nuko kugira ngo ejo uzovuga uti mu gihugu kanaka hariho abarundi batunganijwe neza bari organize no kuvuga rero yuko ntankeka ko bashegerezwa gushika ku kintu kuko ntibariko bakora mu budumbidumbi birakorohera abamuzi abari yandi nyene ko tuzi ko hari imanza yari imagwa zo kuja kuvuga kubatizwa umwana ama diplome ama mariage hariyo n'izindi zakababaro zo kuja guhamba nkizo z'amadefile mbega birakorera ukuntu ubimenye ku bitandukanye ni nka kurya no bigereranya nka kurya patiri ari muri ariko aravuga ubutumwa urazi ko hari ahantu hashika akaba haleluya akavuga nk'ivyo abo ari mu kabari nturumva avuga ngo zana musteri no kuvuga iki rero umenya aho ngene witwara sino kubahuka kuri defile uhorobona ngene mvuga nti bariya bariko baragenda batambuka neza cane barabikora urabona n'ubwishime bwinshi uravyumva sino hava mpenga hageze guhamagara se barundi canke uwundi mwubaha umunyacubahiro yaje ngaho akamwa nti nyandisha abagore iwacu nagomba rero uje uriruka numva ivyo bintu ntibibaho nca bugufi nyene cubahiro mukuru w'iwacu ciza c'u Burundi twagomba mubidukundiye muduhe akanya mudutekurira gakemanyi mwadutekereye cyane hanyuma urumva ngeze kuja korosha nk'umuntu yabuze sinoja ngaho ngo mvuge ngo baramumanuye amahoro nshuti mukunzi wa Irebe Media ndakuramukije ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko yokomana nawe uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga ndakwifuriza novuga blessings novuga y'Imana kuri mikuru kumwe na Beni ikinyamakuru naco ni Irebe Media ni muri yantumbero nyenda ndakubarira ati kubazanira ibiganiro bimeze neza cyane abantu babafasha abantu novuga babafasha na cyane kubijanye n'iterambere ry'igihugu na cyane gushikira mbono kazoza nyincubahiro 2040 2060 novuga byinshi turaza kubimenya no munsi naho nabazaniye novuga nini nahazwe Gilbert numenyesha makuru novuga mu kazi ni mugenzi wacu ariko kandi akabarira mukuru wacu ku myaka no mu kazi abisa asanzwe amenyesha akora akazi ko kumenyesha makuru hayize imyaka 20 ari muri kano kazi urumva no wakera cyane inzobere muri ivyo arabizi si bya bindi bya babeni tumaze imyaka 5 4 wamaze imyaka 20 yayimba rero jeneyeho nyene navuga ati mana yanje iyo myaka nzoyikiza ryari
Yes, ndakubera ati rero n'umusore araza kwiga byinshi, araza kutubarira byinshi, n'umuhesha makuru ku radio novuga igihugu RTNB, akaba asanzwe akora n'akazi kandi ko kuvuga amazina, aravuga amazina. Akaba asanzwe kandi ari umworosha. Abenshi ndazi mwaramukurikirana defile z'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndazi muramumva umuntu kenshi aba ari kuri miko, ariko aravuga bajya abantu batambuka, akamenya ivyo bavuga ko akamenya je baravuga ati uyu muntu final mu muntu ngira ntize nga mu Burundi atuka. Ibintu agira vraiment si vyorosha, vraiment numworosha, ariko ibintu agira vraiment si vyorosha. Araza kutiyagira byinshi na cyane no ku kiganiro asanzwe novuga atanga ku radio y'igihugu cyacu cy'u Burundi, ikiganiro cy'aba diaspora na cyane cyitwa Iwacu. Kandi muribuka neza ko ibiganiro byinshi cyane tuba kuri Irebe Media ari ibiganiro byo kubakundisha igihugu cyacu cy'u Burundi. Sivyo none kumenya kahise k'igihugu cy'u Burundi, bigikora korwa mu Burundi, mbega amaverema y'igihugu bimeze gute, mbega bigenda gute, mbega en general n'ivyo urumva araza kutubira na bike mu cyane mu bijanye n'igihugu cyacu cy'u Burundi, mbega nigiki abantu basanzwe bari hanze, kuko twabonye ikiganiro twakoze novuga n'umuhinga Aloise, ari benshi bavuga ati turi ba muri Amerika ariko twebwe turashaka kuzoza mu Burundi, mbega nigiki boza bumvise canke boza bamenye na cyane ko musanzwe abangaha mu Burundi, avuga ati mu Burundi numva nzogenda nkurikiye bijyanye Gilbert yavuze, mbega mu Burundi zogenda nisunga bijyanye Gilbert yavuze. Turaza kuyaga byinshi kumbure, reka ndamuha umwanya kumbure, sindabatwara umwanya, ndaza benshi mukeneye kumubona, mukeneye kumwumva, reka kumbure ndamuha umwanya abaramutse. Namahoro Gilbert. Amahoro cyane Beni. Biraza neza. Ndashima uhora Imana yacu. Ashivuga ko menshi makuru kabisa. Nivyo kuko n'umwuga maze mwigihe kitari gito. Imyaka 20. Yego. Antukura maze kubona byinshi, maze gurana byinshi cyane. Yego, kandi by'akamaro. N'ibitari by'akamaro turahura kugira ngo tutaca tumenya ngene tubibamwe. Kina cyane cyane. Yego. Mbega nk'umuntu atazi ni Nahazwe Gilbert ninde, aka kazi yagatanguye gute? Yego, Gilbert ni Nahazwe ni umurundi, akaba afise imyaka 45, hanyuma nkaba nsanzwe ndubatse, ndafise umuryango, nkaba mu kazi ka misi yose n'ubumenyesha makuru ku nsamirizi na televiziyo vy'igihugu, hanyuma mu gisata c'ibiganiro ku murongo wa mbere. Hanyuma ikindi naco nsanzwe nza ndizegwa n'abantu batunganya imanza zitandukanye, zisanzwe canke z'igihugu, hanyuma nkaba nk'umworosha, bamwe bita ba moderateur, hanyuma ku nsamirizi y'u Burundi ndaremesha ibiganiro bitandukanye mfashanije na bagenzanje, ikiganiro cyitwa Tumaranira Ubungu, hanyuma nkaba nsanzwe kandi ndemesha n'ikiganiro kivuga ibijanye n'abarundi baba hanze bakorera ibikorwa by'iterambere mu gihugu cabibarutse, cyitwa Ni Iwacu. Ni Iwacu. Nizere yuko ivyo yavuze na cyane yagerageje kubidusigurira neza, kandi ndazi mwabyumvise abakunzi ba Irebe Media, mwamumenye, ariko jewe ahanini nanisanzwe ndamuzi mu biganiro byinshi vya Tumaranira Ubungu, ariko amaze kumbarira ko ari nawe yahora asanzwe ahora novuga aryosha canke korosha novuga imanza na cyane kuri defile, na cyane kwaze kuvuga ngo na moderateur, naciye nibuka ko ari we antuka nijwi gihugu cyumva. Yes, je nzakashaka tuyege kuno munsi kubijanye n'akazi kawe ko kumenyesha makuru. Timbega nihe nyungu iri mu kazi ko kumenyesha makuru, avantage? Yego, urakoze cyane, reka nsubire kandi ndamutse abariko barakurikira Irebe Media. Nuko imbere yuko no kwishura kuri ico kibazo ngo inyungu, tubanze tumenye akazi ko kumenyesha makuru sakazi gasanzwe, n'umwuga kandi n'umuhamagaro, kuko utawukunda wovayo, ugiye kurondera ubutunzi mu mwuga wo kumenyesha amakuru ntiworarayo. N'umwuga rero umuntu akora akunda, umwuga umuntu akora yumva ko ari umuhamagaro wiwe, ku buryo hamwe n'uwundi ariko aravyumviriza nawe bimuhamagara ati mbeje noba umesha amakuru gute. Mugabo si kuvuga yuko ari ahantu uvuga ngo ugiye kuyora ubutunzi, uragenda ugakora, hanyuma bakunda kuvyita ukubaka izina mu mwuga, akazi niko kakuvyarira ibikurikira. Hanyuma rero warubajije ikibazo, akarusho kari mu mwuga wo kumenyesha amakuru, naguhebuje ko ata mafaranga arimo, mugabo ndumva yuko ukiri muto mu mwuga ntuce uta mikoro ngo ugende,
ariko ngomba nkubwire yuko umwuga wo kumenyesha amakuru akarusho ahanini nakabakwirikira ibinyamakuru kuko nibo baronkamwe akarusho kanini kumenya ibintu n'ibindi guhabwa inyigisho kumenya amakuru agezweho kumenya ibihe n'ibindi byinshi umwuga wo kumenyesha amakuru ukorera abakwirikira ibimenyesha amakuru hanyuma barungura ubwenge kuko umumenyesha amakuru n'umuntu aguma agerageza kumenya akantu kabaye kose umuntu yo kwibaza ati mbega none mwebwe mukora iperereza utegerezwa kwamurondera ishasha wubwira abantu kandi kuko ubuzi yuko na bose bataba babizi si vyiza rero iyo babwiye ivyo bamaranye igihe ashaka kubwira ko urazana imishusho urumva ashavuga ati nawe bwa bundi wari ukwiye ko tuguha amakuru yeah yes munacha yifuza ati mbega intambamye nayo nuvuga yo mu kazi ko kubesha amakuru nayo ni ya intambamye rero ni nyinshi urashobora kuvuga inkuru itaryohera naka canke naka kuko cyane cyane nko mu bya politiki umuntu agaca atangura kugushira mu gisata ati ewana urya muhungu buriya bari abantu ntibamusororeye ugasubira wavuga ikintu kitaryoheye naka ati wa muhungu yahengamye rero bisaba yuko ubanza kwiyakira umwuga ukavuga uti ivyo ngira mvuge umutima wanje urabindekurira ntawe ndengeye akarimbi nkoza akazi hanyuma uza kubivuga hasanzwe no mu mwuga hariho itegeko yuko iyo wumvise ikintu umutima utakiguhamagariye gukora urakireka abashefu ntimunabipfa abashefu ahubwo batavyumva baba bari uti jewe agatima agomba karambujije bategezwe guca bakumviriza rero mu ntambanyi ziriho hariho baca babwira ngo utegerezwa no kuvuga rero yuko ikintu utakinezererewe uza gusanga uri kunagikora nabi hanyuma izindi ntambamye urashobora gukora ikintu hakabaho nk'umuntu kitagwa neza nabivuze ariko handi mu mwuga hariho itegeko rinamuha uburenganzira nawe nk'iyo wamuvuze ikintu ategerezwa kurondera aho nyene wakivugiye kuza kukibeshuza ukamwugurura imiryango muri ico gihe rero urumva yuko hama ikindi naco urashobora kurondera intambamye ni nyinshi urashobora kurondera abantu nk'iyo uriko uragira ibiganira abantu bavuga baharira ugasanga bose barakurengeye aho rero utezwa guhagarara nk'umugabo ugahagarara nk'umuntu atahengamye hari naho bakwagiriza yuko umwe yagupfumbatishije mugabo we kubera uzi uriko urakora n'icyo ushaka gushikako ukabibandanya cyane gose hanyuma izindi ntambamye no hava mvuga ngo ziriho mugabo nuko abamenyesha makuru horona ko nko mu bihe by'amatora abona ko nta basoda bagendana mugabo baremera gucaho imigambwe myinshi shamiraniye niki no kuvuga umutekano w'umumenyesha makuru umutekano w'umumenyesha makuru uri muri wenyene ukora ibintu bitegerezwa kudatuma nakabona ko wahengamye ico rero nico kindi abantu badakunda gutahura icyo umuntu ariko arakora ndagifata nk'intambamye ariko rero byinshi ni vyiza kuko umenya vyinshi hanyuma abantu iyo maze gukora umwuga neza abantu barabona yuko ivyo uri kurakora bibubaka kumbe rero hari n'abakubwira bati kiya kintu wakoze carashitse ku nyota nta kuntu wogisubiramo ivyo bikunda kuba uramenya uturere uba nk'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kwere ni wamenye uturere twose kabisa yes novuga Gilbert je kumbure ndiko ndanyugwa sinzi nk'abakunzi ba Irebe Media ko dukurikirana bari mu canke mu mahanga bobo bimeze gute hanyuma umuntu acifuza kumenya ati mbega ko tuhora tubona rimwe na rimwe ukazibona umumenyesha makuru arafunzwe agiye mu gasho nk'abo bimaze mu myaka 20 nabo biramaze kugushikira mbega nimba vyaragushikiye byagenze gute canke uwo yavyaragushikiye ari mugenzi wawe canke wabonye byagenze gute mbega niye nyifato twogira kugira ngo nzi turafunga kuri ico rero ni ikintu gihambaye gose ni ikintu gihambaye cane kuko umumenyesha makuru ashobora gukora umwuga ariko wabaje ikibazo ntibiranshikira ndacashima Imana ariko ndamaze kubona bagenza hanje bafungwa rero ni vya mindi tuvuga tuti nariko ndavuga mu ntambamye umuntu ukavuga ikintu ntikimuryohere muri ico gihe rero arashobora kwitwaza icari ashobora kwitwaza inguvu afise akavuga ati
yamundarizeyo yavuze kitanyura ariko wari gutegerezwa ahubwo guca uvuga uti hajya yabivugiye nyene reka ndabe nje kubeshuza atagukoresha inguvu kandi rero kenshi abamenyesha makuru bugiye bafunzwe haraho usanga baca bamenyekana kurusha kenshi rero mugabo ni bya bindi bavuga ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi rero haraho umuntu agukorera ikintu ugasanga kubakiye izina mu mwanya muto iyo anakureka n'ivyabaye ntibategerezwa no kubimenya nukuri rero uti niyihe nyifato nuko umesha makuru yogerageza gukurikiza akarangamutima k'umwuga hanyuma karaba ivyo ari karakora n'aba ari karabishikiriza ko atawe biza gukomeretsa hanyuma maze kubona ko hari uwo vyakomerekeje nawe akamuha ijambo ni ukuvuga inyifato nziza niyo kugendera akarangamutima hanyuma ugakurikiza umurongo w'ikinyamakuru ukorera kuko ibinyamakuru vyose ntibikorera imirongo ivyo bita ligne editoriale no kuvugwa iyo umaze kuvyubahiriza biragufasha kugira ngo nawe izo ntambamyi muhure zabagupfunga zabaguturubika zabakuburabuza iyo ukoze akazi neza kenshi ukuri kurakuvugira yego Yes novuga kuri point yo kumenyesha makuru ndizera yuko yagerageje kudusigurira neza antuka bimeze neza cyane nikibazo nje nifuza ko mbega watubariye ko wigeze kuba uvuga amazina bigeze ko uvuga amazina bitanguye ryari byo byari bimeze gute hari mu bihumbi 2001 nari kuri lycée y'Irubanga ahantu Matana mu ntara ya Bururi nari umurezi umwankadrere mugabo narakunda cyane kumviriza radio nkakunda ibintu vy'akaranga niho natangura kuza ndafata iradio y'ishuri nza ndifata amajwi kuri za cassette zizunguruka kuri ikaramu gasubira inyuma ivyongera ngo bari abatakibona hanyuma nkifata amajwi mu nyuma ndateba ndiyumvira nti reka nkora ikintu rero komeye narakoze amazina ajanye n'amahoro cyane kuko urana ko twari mu bihe turiko turava mu ntambara amazina cyane nakunze kandi abandi bakunda yari amazina nise ingotubane kuko hariho abantu bariko barava mu ishamba bariko baratera igihugu hariho abandi bari mu gihugu bariko barategwa no kuvuga bariko baragwana arabavukanyi byategerezwa yuko bategezwa kubana uribuka ko hariho ibintu bivugwa za Arusha hehe twategerezwa kumenya tuti none aba bantu bazobana koko bategezwa kuzurorondera rero ivyivuga ariyo mazina umuntu yo kumviriza kumva harimo impanuro yego ico kiganiro caragize ico gifashije canke caragize iyo kigushikana yego carahashikanye kuko ico gihe ndibuka nkora Irubanga harabaye umunsi mukuru Matana ndayavuga mu nyuma uramatare w'ico gihe aravuga ati reka umuntu tumujane ku mugwa mukuru w'intara habera iminsi mikuru baca baransabira invitation ndava Irubanga ndagenda gukora kuri Bururi niga muri IGR Kiremba hanyuma ico gihe ndibuka n'umukuru w'igihugu Domitian ico gihe yaraje ivyanda imodoka yaje kuntora ku ishuri ndagenda kuvuga amazina nambara imbega nibitako icumu nkaboneka ko ndumunyakaranga koko ico gihe rero abantu barumva ati ivyo bintu karavuga kuko kuvuga amazina bisaba kugira amazina ahamagara amajambo ahamagarana bituma ko umuntu aguma yoguma yumviriza ivyo uri kuravuga nk'akarorero ayo mazina nayise ngo tubana agira nti naho nza kuyavuga ntambaye imbega murantahura nta kibazo navuga nti ingo tubane nk'abasokuru basasagaza urubanza tawubaga uwundi bo basangira kabisi nagahiye batiyumvira gusasikana baca batangura kuvangurwa n'abakava amahanga bo bari bazi metero ipima amazuru iyo yari inzira yo kuzuruma ivyacu n'abacu kugira dusigare twicurikiye barundi kazi abo bakokeza bahagaze ku mukaza natwe aho turi ku mikaze ngo nidusimbanire ko nk'ibisiga kandi n'imbwa zitakiryana numva yuko vraiment duhoje hanura ico gihe turi mu bihe nyene by'abantu uko babana yego yes tumva yuko byari bisa neza cyane ariko umuntu acifuza kuti mbega acagenda gute mu vyaborosha imanza umworosha umoderateur umaze kuba uhagarara abantu imbere y'abantu barenga igihumbi kuri stade uri kuravuga amazina kandi ukaba waragira ubwo buntu bwo kuronka ijwi nshima Imana ngashima n'uwankuye ivata nuko ntakimubona no musororeye ubu ndashobora gusorora hanyuma nukuvuga yuko
ntibikugora guhagarara imbere y'abantu. Ico gihe rero je harageze aho ntangura kuza ndiyumvira, nararaba iminsi mikuru ngiyeko nkabona abantu baduha amajambo, mbeje bijya sinobishobora. Hanyuma rero ndagerageza rimwe rimwe ntangura mu byo mariage iki, hanyuma nsanga ndabikunze. Ico gihe rero mu 2004 nahavuye mva i Bururi kubera nari umunyakaranga. Hariho nyakwigendera Musenyeri Bududira ntaco dupfana, kiretse ko yaryohewe n'ibirori nza ndakora ku ma stade, aravuga ati uyu muhungu bagabo urugwagwa rwo mu myugaro rugera umuhambe. Hari hano twanywa isongo i Bururi, urumva ati ruramuhamba n'ukuri kw'Imana. ati impana vise iragerira nikore guca nsabira akazi kuri Radio Culture, iradiyo y'imico kama. No kuvuga rero wacu umenga ni gikere batereye mu ruzi, kuko nari ndose aho ndanabivugira cyumva benshi, ntangura kuza ndemesha ibiganiro byo kuvyina. Eje navyina mu radio bagira ndo umusatsi mugabo kwari ugira iki bavyitana nka playback, imvyino z'ikirundi nkazivyina mu radio nkitabiriza, umuntu akaryoherwa gute, umuntu akibaza ati none uwo kumenga ivyi radio yabihinduye crede byabaye gute. Ndarimesha n'ikiganiro, narifise ikiganiro naremesha cyane kwa gatanu mwijoro guhera 2:00 gushika 4:00 z'ijoro muri Radio Culture. Cari ikiganiro nita akaranga kiwacu, tugatamba tukavyina bikomeye. Nuko rero ico gihe ndaheza ndaronka rero amahirwe yo kuja mu bushikiranganji bw'imico n'akaranga, kuba umworosha mu bijanye n'amasabukuru yatunganywa y'igihugu. Ico gihe rero niho ndabitanguye umushinga ntahe Jean Jacques Nyenimigabo yararongoye ubushikiranganji ico gihe. Mbere nabitanguye kubitwa Kibeya. Jean Jacques mugabo niwe yahavuye agira ati ivyo bintu mbona bidasanzwe, nsanga yanshize mu mugwi w'ubushikiranganji bwama butegura imanza. Iminsi mikuru yose yaba mu bushikiranganji nategerezwa kuba umworosha. L'umodulateur yari wewe jewe, kandi kubera norosha ibintu by'ikirundi nkunda, nasanga nahavuye mba babandi bavuye ngo umutamvyi ntarorera, gasanga nataye korosha naruye gutamba. Urumva ivyo navyo byarashika. Hanyuma rero ico gihe ndabibamwo cane kugeza aho mbere mu 2009 nibuka yuko naciye ntangura kuja kuba umworosha. Mbere 2010 baranyizera ndaba n'umworosha mu mugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, nk'urongoye amahiganwa y'umukuru w'igihugu. Ico gihe rero ndabikora, mu nyuma ndabivuyemwo muri 2011 ndaza mu radio y'u Burundi 2011. Ego hanyuma ncanguma ndabibandanya cyane, ndabibandanya. Narigeze rimwe no guheba inzoga. Sinzi umuntu umwe bari mu nama ya komite je nari nafatiwe, akavuga ati bya muhungu ko atakinywa inzoga buriya azohava asubira kuryosha ibirori. Hari undi ari mu nama arabimbwira ati burya wewe bahava bagukuramo kuko wahevye inzoga, ati birashobora gufasha kumenga uzohava uryosha ibirori. Ndagumaho ndagenda ku mushikiranganje yitwa Rukenkanya Adolphe, yatwara ubushikiranganje mu isabukuru barankuyemo. Mugabo ndavuga nti ndarambasha ndabimubwira gute ko kugira ngo yumve ko nanje nababaye. Ndagenda ndashika nti nyakubahwa namahoro, namahoro mbihajya mwahora mu mpakazi kubera mborewe. Urumva ndamutera inkuru ko nyene shambira ati nivyo nibiki. Ntoya mu nama bavuze ko ntazomodera kubera ntakinywa inzoga. Sinzi rero hajya burya ko nahora mbanza guca mu kabari imbere kuza kubikora. Urumva aca aravuga ati oya ni mu musubize mu mugwi. Nca ndabikora. Uwo munsi rero naritanze kurusha kare kugira babone yuko ntakoreshwa n'inzoga ari ingabire yawe. Yego ndabikora genda neza. Turabandanya ndabibangikanije n'umwuga wo kumenyesha amakuru imanza kuva ico gihe ndabibamwo gushika mbere hafi mu 2001 niho umukuru w'igisagara ca Bujumbura
yaheza 2021 na 2021 niho mu 2021 umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaheza arangomwa aranshira mu mugwi w'igisagara tegura imanza kugeza nuno munsi ndumworosha muri uwo mugwi ndafise ikete ingena hanyuma kubera kenshi rero haba iminsi mikuru itandukanye y'igihugu gasanga hariho abandi babonye yuko ndabishoboye bakangomwa nkabikora ngasanga bagumye bakugomwa. Yes, dusubira inyuma inkuru y'umwana isubira inyuma gato ati mbega gute tukubona kuri defile cyane tukakumva misi yose bigenda gute bihuriye he n'akazi kako kumenyesha makuru canke ni ryakete nyene rubandanya rikora? Nabivuze ku kazi dukora turafise urutonde rwacu turashobora gusanga twebwe akazi dukora uvyuka saa 9 z'ijoro hanyuma ku murango aho ntibakurondera hanyuma haraho ukora mwijoro haraho ukora ku murango ni ukuvuga rero twebwe uragerageza ukitunganya ku buryo akazi kadapfa hanyuma ku buryo kandi n'ugukenera ushobora akushobora kukuronka bitagoranye. Ndashimira rero twebwe cane n'abandongoye ku radio na televiziyo vy'igihugu kera nk'ibitangura benshi harabo umenga ntivyaryohera mugabo bagenda babibona buke buke kuko nabo iyo badefiye bagasanga hari uwabo urumva nawe nako ndiko ndavuga defile ya RTNB sinohava ndayiryohora nka defile y'Irebe Media hanyuma nabo dusanga ni magiriranire barantahura yego. Yes, ati mbega tuba twumva ufise amajambo nuvuga je reka unyemere ndakivuga amajambo menshi ukamenya ivyo uvuga kuri bajya abantu bariko baradefila mbega ubimenya gute witegura gute ajya amajambo aza gute bigenda gute muri rusange? Hari gihe baza mwirya defile bafise ivyapa bibaranga icambere gikomeye no kumenya gusoma ukamenya gusoma ibiri kure ukamenya gusoma ibiri hafi ukamenya gusoma binini ukamenya gusoma bito bito hanyuma ukamenya gusoma unyarutsa ku buryo birya bandika biri mu vyo bakora rero uciye wifatira ko kabivuga bituma biyumva ko nabo baje mu rubanza hanyuma ikindi naco bituma n'abari hajya babamenya rero benshi harabamaze kubona bati urabituvugira neza imbere yuko urubanza ruba haraho bamenya bati nakazoba umworosha barakubwira bati nakura katuvugira turi hajya rero kugira ngo twerekane ivyiza biri mu gihugu kuko mugabo ntibibura nuko tunakebura harabo tuba tuzi ko hari ibitagenda neza mu buzi bakora tugakebura mu mvugo mbabarira amatwi mugabo bakamenya bati batujomvye akajambo na hariya bari mu gatutu bati muyumvise akantu cyajya yatubariye akarero nk'ibibonye novuga ishiramwe nka Sosumo cyane tuko turabona muri misiko hari ikana gisukari ugacibona nkabo bakoze muri Sosumo baraje kudefile ivyo vyarabaye Igitega hari ku munsi mukuru w'abakenyezi wi mars abakenyezi bariko baradefira stade yose ibarenza urwamo bo muri Sosumo kubera barabahoga kubera agasukari kari kabuze ariko naciye ngira ntiyamara sindi umuvugizi wa Sosumo DJ kuko hajyamba ndamuha itegeko mba n'umukomanda akomeye cyane ku buhinga bw'ivyuma cyane gose ni gabanya gatoya ntiburya nakajya muronka nuko aba bakiri ku kivi cyane gose urumva ho no kuvuga nakajya muronka nuko aba bakiri ku kivi no kuvuga ninke muga biraboneka kubera Sosumo hakiri habakiri ko barakora sinari guca nifatanya rero nabariko bakoma induru hariho n'ugicumbishwa kumwe ariko nko guhanura nawo nyene urashobora gucisha mu gahanura ati naho bitameze neza mugerageze oya ntushobora kuvuga ko bitameze neza kandi biba biboneka deja ubwo gwamuro wahejeje kwerekana ko bitameze neza none nawe nk'umworosha ntiwoheza uca usongera isibe ahubwo babwira uti yamara nakarya mu kironka igihe kimwe ibinyobwa byarigeze gukena muri Bakaroti abantu baravuga bati uyu munsi ho abasha muri defile bigenda gute naho bageze ahantu bati yewe ntiyo nivyo ari byo byose muraba Imana yose komiseri general wa Robert ari ngaho
yo turabira mu mashini aba nibo ba mbere batanga ikori n'uno munsi cyane gose ni ukuvuga iki ugenda ujana n'ibihe nubwo umenye uti uyari mu kibazo ntiyavunitse ngo agende hariho aha biracakunda rero nico gihe umenya ngene ugenda uvuga kugira ngo umuntu mutere intege yego guess na cyane umuntu acifuza kweta imbega ari kintu bavuze ati ivy'iwacu uravuga uri kuri defile uragaragaza ugahanisha na cyane ukagira naga publicité novuga nk'umuntu ariko ari kurikana kuri level mu mahanga ukamwereka yuko mu Burundi hari vyiza byinshi hari byinshi bihakorerwa hari amahinguriro hari byinshi bihakorerwa timbega nk'ikiganiro usanzwe uremeshe nko kuri RTNB cha novuga cyitwa iwacu ni iwacu mbega nk'umuntu ari mu mahanga akoreka kino kiganiro yogira novuga courage gute kugira ngo nawe nyene agire byinshi amenyera cyane ku gihugu cyacu Burundi nuko icambere kuba twicaye aho nyene ni icambere gikomeye amahoro kuba wicaye aha udakebaguzwa ubuzi yuko hari amahoro ego muri ico gihe rero uvuga uti hajya ahantu ko atawuri kariruka atawuri karahunga reka nkoreho imigambi hanyuma ukaraba icyo amategeko avuga ukayubahiriza ugaca mu nzira zitomoye hariho inzego zibijejwe mu gihugu bakagufasha aho bikubakiye bakakunganira naho rero mvuga nti ni vyinshi umuntu yovuga hamaze kuba hari amahoro umuntu avuga ati hariho ivyo noshobora kuvuga hariho amaratiro yohamagara ingenzi hariho n'abarundi ni beza cyane kandi abarundi bafite ubwenge buhambaye ubwenge bw'abarundi ntushobora kumenya ko yakwanse canke yagukunze turabahinga ico naco kirakomeye kuko uraza bikakwinanirira mugabo abarundi n'abanyabwenge kandi ikindi naco bakira neza cyane kuko nabonye n'igihe twashika ngaha mwirebe mwampaye agafanta urumva cyane ego n'umuntu acifuza ati mbega ko tuzi ko umaze guhura n'amadiaspora benshi uhora ubaha ibiganiro benshi novuga ku radio ikiganiro cawe cyitwa Nicira urambabarira uravuga ikiganiro cy'iradio cyitwa ni iwacu ati mbega ivyumviro vyawo nka ukunze kuganira nabona benshi ubona bimeze gute ubona bizogira ico bifashije cyane muri ryaterambere novuga mu civugo cyanye n'icubahiro vision 2040-2060 ahubwo ntibizogira ico bidufashije bireko biradufasha nuno munsi sivyo tukirindiriye muri kazoza hariho ibintu mubona bikorwa n'abarundi baba mu mahanga na cane aho usanga bagenda kugarukira ku bantu aho usanga bubaka imigambi y'iterambere ugasanga baratanga ubuzi ugasanga barariha amakori ivyo rero nukuvuga yuko baba bari muri ryahangiro yambona kazoza kandi uri kuraraba no munsi nabo barisanzuye ugeranije no mu myaka yahera leta irabaha ikibanza gikomeye cyane yego yes muracifuza kumenya ati mbega kutuzi ko worosha n'imanza nyinshi hoho mbega birakorohera abamuzi abari yandi nyene ko tuzi ko hari imanza yari imagwa zo kuja kuvuga kubatizwa umwana amadiplome amamariage hariyo n'izindi z'akababaro zo kuja guhamba nkizo z'amadefile mbega birakorera ukuntu ubimenye ku bitandukanye ni nka kurya no bigereranya nka kurya patiri ari karavuga ubutumwa urazi ko hari ahantu hashika akaba haleluya akavuga nk'ivyo kabo ari mu kabari nturumva avuga ngo zana musteri no kuvuga iki rero umenya aho ngene witwara sino kubahuka kuri defile uhorobona ngene mvuga nti bariya bariko baragenda batambuka neza cane barabikora urabona n'ubwishime bwinshi uravyumva sino hava mpenga hageze guhamagara se barundi canke uwundi mwubaha umunyacubahiro yaje ngaho akamwa nti nyandisha abagore iwacu nagomba rero uje uriruka numva ivyo bintu ntibibaho nca bugufi nyene cubahiro mukuru w'iwacu ciza c'u Burundi twagomba mubidukundiye muduhe akanya mudutekurira agakemanyi mwadutekereye cyane hanyuma urumva ngeze kuja korosha nk'umuntu yabuze sinoja ngaho ngo mvuge ngo baramumanuye kumva canke nkavuga nti bariya bariko bararira oya ujana n'ibihe kifatanya n'ababuze uyu mwene wacu twabuze tutanka twashaka dusaba umukozi w'Imana dufashe igisabisho
n'abariko baragira umugirwa wo kumushingura cyangwa gushirako amashurwe baciye babitunganya babimufashe ni ukuvuga ujana n'ibihe wifatanya nuko abantu bameze cyane cyane yes aragaragaje kudusigurira nawe natwenze murantunga murambabarira nta kundi byananikurura ntihangana niyo ngabire iwe aranatwenza niyo ariko aradefira kenshi abantu baba batwenga bagakumbagara ngira biri muri we umaze kumenya ngira no gutwenzura amaze kumenya ko utwenza abantu harahura n'abantu rero byahiye kugira ngo umutwenze simbona aho uwo mudigadiga kubera hariho umuntu usanga ari mu rubanza turi mu rubanza rumeze neza nawe ariko arya umusaya tangura kwibaza ibibazo none yaje ashwanye n'umugore canke ni ivy'akazi bimuhanze rero uragerageza ukarabaho umudigadiga ukarabaho yotwenga ugapfa umufatira kuco yakoze nimba yajinyitse urashobora guca utera nk'akabrag uti umugabo umwe bari gusohora umukobwa hanyuma bagera aho bamushikirije inkwano acarya imisaya hanyuma bibaza ko yayigaye aca apfuma avuga ati aramvuze mw'ibanga urumva ni ibintu byinshi ufatirako urabona nka bijya by'abatimbo hariho abantu usanga amenyo yaraheze ukibaza uti none izo nyinye ziva ni ya ngoma bateruza amenyo iryo yarayahongoye irayamara ugasanga umugabo barabikenyuye hariho utugoma duto duto bazanye baca bateruza amenyo kuko kera wasanga iryinyo risigaye mu rubuga umugabo rero hajya niyo rivunitse nkunda kubwira abantu ntimuce mutwenga bashobora kuba babiteguye kurya nyine kuko igihe bategura kuvuza ingoma mwe ntimwari kumwe bavuga turagenda urisige mu kibuga uburi kuryosha ibirori cyane cyane nawe bishika ugasanga aratemvye we ntushobora kuvuga ko yatamvye nabi kuko ntiwari kuravuza ingoma n'igihe babitegura ntimwari kumwe bashobora kuba kara kabijya rero agatemba akavunika kabari ngene bateguye urubanza akaba rero akabijya yateguye yego yes na cyane watubari ati uhora bishika ukanuvuga ukaryosha canke ukorosha mu kirundi ciza bavuga imanza na cyane kuri defile turatubona aho hagarana uvuga imbere ya nyine icubahiro canke imbere y'abanyine icubahiro benshi batandukanye biga ni giki wiyumva nk'ihagaze nka imbere ya nyine icubahiro cyane si bose babishobora ntaje kubganje numva umenga byava bingo bega we bikorohera gute bigenda gute nyifata umuntu atwiye gufata bega bigenda gute ntangura gushima yuko hariho iteka natewe yo kuba muri urwo rubanza hanyuma ikindi naco nkabanzi yuko ubwoba bwaheze kuko ndabimazemo igihe hanyuma nkibanga ngasaba Imana ni nasama abari uvuga ibitumbereye kuko urumva uri imbere y'urubanza ntiwifata nk'uri mu kabari wifata nk'uri imbere y'abana ntiwifata nk'uri ahandi hose Imana ninaja kwasama wowe mpijambo rirongorotse rimeze neza ridatsitaza niyo bishitse rikaba ijambo ritababaza kuko nanje igihe mba ndiko ndorosha hari aho mvuga nti nanyereye ariko ndamenya ngene nigovyora kenshi nk'ejo bundi narageze ahantu ndiko ndavuga nti mu ntara ya naka nti bararima barorora bararima n'inkwavu hari ku munsi mukuru w'abatanga kori abantu ndabona ko bavyumvise ndavuga nti nashatse kumirara kugira ngo ducunguze umwanya umwete numva nari kuvuga ko bararimira n'inkwavu mugabo nshambuga bararima n'inkwavu iyo rero naciye ndayimira kubera umwanya wari kuranagenda mwa ntibararima inkwavu mugabo baravyumva ko nta nkwavu barima yego cyane yes novuga twayaze byinshi novuga ni nahazwe Gilbert umworosha novuga akaba n'umumenyesha makuru akaba asanzwe kandi avuga n'amazina yagerageje kudusigurira byinshi bitandukanye kubijanye no mwuga wiwe ariko ni kibazo ca nyuma umuntu wacifuza kubaza ati mbega nka wewe usanzwe ubona imigambi aba diaspora bariko barangura nga mu Burundi n'ukuntu basigaye bahabwa ijambo na cyane muri leta mvyeyi turimwo dufise imbona kazo za 2040 2060 ati mbega
ukuntu bariko barahabwa nuvuga umwanya nuvuga ijambo vyoba biva kuki kuko mu myaka yahera ntitwabona ko babaha umwanya nkuko bawubahawe uno munsi. Yego hari ubwitange budasanzwe bw'igihugu biciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu aho hari igisata kijejwe abarundi bakorera mu mahanga hanyuma barabifata mu minwe barabona yuko nabo ari abantu batanga intererano kugira ngo igihugu gitere imbere. Ubwo bwitange rero butuma nabo babikerebukira bashiraho n'indongozi bishoboye. Turamaze iminsi tubona gendera ibihugu bitandukanye Samuel Ndayiragije na komite yiwe n'abararibonye muri diaspora urabona ko bari ku kivi bahimiriza bacana n'ibijanye n'uburimyi ubworozi amashirahamwe barafise na vision uri kuraraba baravuga ati tukeneye gushika tugeze kuri iki. Hanyuma urabona n'icivugo cabo n'icivugo kidasanzwe bavuga ngo diaspora dasinzira diaspora y'ibikorwa n'ibiti. Mbega twizera yuko novuga igishira hamwe ryabo rizova novuga rishika novuga canke rishinga icumu mu mashinga rihagarare neza par rapport ya ni mashira hamwe kumbure yaje mu myaka yahera arasambuka. Uno munsi tugenda tubona hirya no hino jo bundi twarabonye nk'ukurikirana hafi kandi andemesha ikiganiro kijanye n'abarundi bakorera mu mahanga ubu nta gihugu na kimwe kidafise ubuserukizi muri diaspora. No kuvuga umurundi wese ari mu mahanga ariko aravuga ati ubu ndafise aho nca kugira ngo ijwi ryanje rishike kure. Naho rero mvuga nti gushinga icumu mu mashinga nuko kugira ngo ejo uzovuga uti mu gihugu kanaka hariho abarundi batunganijwe neza bari organize. Ni kuvuga rero yuko nta nkeka ko bashegerezwa gushika ku kintu kuko ntibariko bakora mu budumbidumbi. Yego yes dusoza ikiganiro cyacu rero niye mpanuro rero hano uvuga umujeune nka jewe Beni ndi ngaha no kwigira ko canke nifuza kuba nka wewe canke kurenza aho nuvuga ugeze no munsi mu mwuga wo kumenyesha makuru umwuga nuvuga wo kuvuga amazina mu mwuga wo korosha igiki nuvuga unterereye n'igiki umpanure ko turumva yuko uri umuhinga wavyo mu majambo make haba mu mwuga wo kumenyesha makuru no kugendera amategeko n'akarangamutima k'umwuga hanyuma ukagerageza kwirinda ibiguteranya n'uyu canke n'uriye. Ego hanyuma mu bijanye no kuba umworosha navuze yuko harimo umuhamagaro kuko harimo umuhamagaro kuko sinohava ndaguhanura ngo uritwara uku utanabikunda ubanza kubikunda hanyuma ukagerageza kumera nk'ushakashaka kuko iminsi mikuru si byiza ko bokuzana ku munsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi batangura kuvuga ivya independence bakuzana ku munsi mukuru mpuzamakungu hari hagati y'akazi na muntu ugaje utangura kuvuga umunsi mukuru w'abakenyezi canke w'abigeme canke w'abagabo ngira ntubaho urumva akajagari. No kuvuga iki ubanza gukora ivyigwa ukamenya uti mbega uyu munsi mukuru wajute wabayeho gute bamaze gushika kuki ivyo ni vya bindi uronka uja kubura yagira abantu imbere yuko urubanza nyezina rutangura. Ntugende gusa ugumuvuga ca kindi kimwe utezwa kubabwira amamuko y'ivyo bintu ivyo vyose. Ego hanyuma ivyo kuvuga amazina navyo ni impano ni impano urashobora kubona bishaka ukabikunda mugabo ukabura ya majambo hamagarana ukabura kwa gushiruka amazinda. Ego yes ndagushimire cyane novuga ni Nazwi Gilbert. Ndashimiye Irebe Media nawe Beni ndagushimiye cyane mbere nshimira n'abandi bariko barakurikira kino kiganiro nkaba nibaza simbona ngene no bashimira kugira ngo mu miliyoni 13 z'abarundi no munsi mube mwiyanyiyumviye ndabashimiye cyane. Antuka nizere ko ntitwabakenera ubundi ngira muzohava muduhakanya mutazotwankira jewe nababwiye yuko umwanya wanje ndawutunganya. Hariho umuntu yavuze ati ntuzota umwanya uri kurata umwanya ndagerageza rero ntuzota umwanya uri kurata umwanya ndagerageza nkaraba urutonde rw'ivyo mfise nkora n'ingene nshobora kuruhuka hanyuma
cyo kuzokorana nta kabuza. Nta kibazo. Yego ndabashimiye kandi. Igeshi bakunzi ba Irebe Media ndazi byinshi twavyumvise byinshi nivuga benshi ndazi mwagize ico mukuramwo na cyane cyane ibiganiro byo kuri Irebe Media ndazi benshi musigaye munyandika muga ati be n'ibiganiro byo kuri Irebe Media biraryoshe ni ikiganiro umuntu ashobora kuraba akagira ico akuyemwo muri byinshi kumbure twari tuzi ko tuzi ugasanga tubizi nabi cyangwa wasanga twabitahuye nabi antuka novuga nka Gilbert yagerageje kudusigurira neza kubijanye n'akazi asanzwe akora kumenyesha makuru kuvuga amazina novuga no korosha. Yego korosha yes bakunzi ba Irebe Media ndabashimire cyane tuzosubira no gutaha mutibagira kugira subscribe bye bye.